ku munsi wa kane gerekezo ya 31 gitugutuma ko 2019 nabarukije mwese muri ko murakurikira makuru ya televiziyo Renaissance tugadore nkuru ziyagize. Wazara umukuru w'igihugu vyifata kibanza w'igihugu ca Burkina Faso Michel Kafando yaremeje ku munsi wa gatatu imbere y'abagize inama y'umutekano ya ONU ko ahagaritse amabanga yiwe mw'intumwa idasanzwe mu nyabanga mukuru w'ishirahamwe z'amakungoni mu gihugu c'u Burundi. Nayo senare mu ntara ya Bubanza yafashe ingingo kuri uno wa kane yo gugumiza mu munyororo abamesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu n'umushoferi wabo. Ingingo ibandanya yiyamirizwa n'urunani rwo baharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Nashiramwe Fokode risaba sentare mpuzamakungu mana vyaha kugira amatoza kubwicanyi ndengera butungane n'ubundi bwicanyi bwakurikiye igitero c'igipolisi cagize ku modoka zari zivuye ku maziko y'uwabo iburinga ni muri zone ya Mpanda imyaka 4 iraheze. Reka nsubira ifuriza ikaze mu kanya ni Donito. Makuru tuhere mu bijanye n'ubutungane senare intara ya Bubanza yafashe ingingo kuri wa kane yo kugumiza mu munyororo amesha makuru bane w'ikinyamakuru iwacu n'umushoferi wabo biciye ku buhinga ngurukarabumenyi bwa Twitter. Ikinyamakuru iwacu ngo kigiye kunguruza imbere yuko urubanza ruja mw'idonido. Iyo ngingo rero ikaba yiyamirizwa n'urunani rw'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Urwo runani rubona ko abamenyesha makuru bari bakwiye kurekugwa atakirinze gusabwa kuko ico bagirizwa kidafashe na gatoyi. Kurikira Vital Shimirimana arongoye urwo runani. Iryo hagarikwa hamwe n'iryo pfungwa rikaba ritandukanye n'amategeko agenga iburanishwa hamwe n'itohozwa ry'imanza z'ivyaha kuko ico abo banyamakuru bafatiwe nicumvikana na burya bariko bakora umwuga bari basanzwe bakora. Uwo nawo akaba ari wo gusarura inkuru kugira ngo bazimenyeshe abanyagihugu nabo bashobore kumenya ibiba mu gihugu cabo na cane cane iyo bitanzwe n'abavyiboneye. Hanyuma urunani rw'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi ruriyamirije iryo hagarikwa ry'abo banyamakuru. Ivyo tubona yuko ari uguhungabanya agateka kabo hamwe no guhungabanya umwuga wo kumenyesha amakuru hamwe no kuronka amakuru ku Murundi wari we wese. Nico gituma dusaba umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Bubanza yuko yorekura abo banyamakuru atakirinze gusabwa kandi agahagarika ayo matohozwa yitwa yuko ari karakora. Urunani rw'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi rurabona yuko iryo hagarikwa ry'abo banyamakuru hamwe n'umudereva wabo ribaye mu gihe hasigaye amezi 7 kugira ngo amatora leta y'u Burundi ikirategura atangure. Vyerekana neza yuko ivyo abanyagihugu benshi bama bikeka yuko amatora yo mu mwaka wa 2020 azoshobora gukwega kabarambaraye gusumba mbere n'ivyahahora bizoheza biba. Uravye ingene uno munsi ata muntu arekuriwe gushikiriza iciyumviro, ata muntu arekuriwe no gutanga inkuru yatohoje yiboneye kandi bisanzwe biri mu mwuga wiwe. Tubibutse rero ko uno munsi ugize umunsi w'icuma amenyesha makuru Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi, Egide Harerimana n'umushoferi w'ikinyamakuru iwacu bafunzwe bakaba bafashwe ku munsi wa kabiri w'indwi iheze mu gihe bari bagiye gutoza amakuru kuvyerekeye ibitero vy'abaroberi ivyabereye musigati mu ntara ya Bubanza. Amashirahamwe y'amesha makuru atari make imigambwe n'amashirahamwe adanira agateka kazina muntu bariyamiriza ibijanye n'iryo fungwa ry'abo bamenyesha makuru. Tuanaya makuru twabateguriye mu bijanye na politike. Intumwa idasanzwe y'umunyabanga w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi Michel Kafando yaramenyesheje abagize inama y'umutekano ya ONU
kwahagaritse amabanga yiwe y'intumwa idasanzwe ya ONU kubwiwe ngo naho atashoboye gushitsa ibiganiro bihuza abanyapolitike b'abarundi bishiramwe mpuzamakungu ONU ryo ryarakoze ibikorwa bikomeye kurikira Michel Kafando. Ayant accompli ces dernières démarches, le temps est venu pour moi de conclure ma mission d'envoyer. Inyuma yo gukora ivyo mperuka, igihe canje kirageze cyo guheraheza ubutumwa bwanje bwo kuba intumwa idasanzwe mu Burundi. Mu by'ukuri ni guhera mu kwezi kwa ruheshi mu mwaka uheze aho nasaba umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu uburenganzira bwanje bwo kugenda. Mugabo igihe twahura n'umuhuza yashizweho igenekerezo rya 19 mu Kakaro, ariko tukaba twabonanye muri Nyandagaro aho yansaba ngo nemeze umugambi wanje. Uyu munsi ndavyemeje, ndemeza yuko naho tudatsinze urugamba ku biganiro mu Burundi, igikorwa cishirahamwe mpuzamakungu ONU nticofatwa minenegwe. Tuzoguma twibutsa abo vyega mu karere hakoreshejwe ubwenge ko ituze mu bijanye na politiki ari ntabanduka ku bijanye n'amahoro mu karere. Un impératif catégorique pour la paix globale dans l'ensemble de cette région. Tubibutse rero mu myaka 2 n'igice Michel Kafando yaramaze muri ayo mabanga akaba yakiriwe incuro imwe gusa n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, abona akaba ari igihe yarakigenwa nk'intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi. Muri politike nyene mu gihe habuca atunganywa amatora mu 2020, ingendo yo kutihanganirana muri politike ngwirabandanya mu ntara zitandukanye z'igihugu, ariko ngo umukenyuro ugenda urahinduka. Uko niko bibonwa n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Sylvestre Ntibantunganya, akanavunira akagohe abagiye kwitoza amatora yo mwaka uza ko buvavanura n'ingeso yo gukumirana muri politike. Tumukurikire. Abanumviriza nta mvugo ikomeretsa cyane gose ndumva abantu usanga bakoresha ukundi bamwe ngo hamwari ngo ntimufise uburenganzira bwo kuhashira permanence, bakaza bakayikura cyangwa bakayugara, abandi bakayonona. Mugabo ivyo navyo nyene urumva ni yindi ngendo mbi. Ugize wese abagiye mu ngendo mbi sama jambo gusa, hari urumva aho noneho ubuvuye mu majambo amwe yavugwa kera ukaja mu bikorwa. Urumva rero ububisha bushobora gufata intumbero nyinshi, ahubwo ico umuntu bagenda duma ku rutoki akagenda asaba nuko abantu bo kwirinda ubwo bubisha bagatekanirwa, bakamenya yuko iyo wagiye muri politike ugiye guhiganwa rero ningakurya mwagenda kwiruka. Iyo ugiye kwiruka ugasanga harunda gusubya kwiruka nuko nyene muko ntibuza yuko iyo baje kwiruka nuko bana mu Rwanda munda mbaye ndarika abantu bamusangiye igihugu bamugira muti igihugu ni ciwacu. Nico gituma uzokumirize amajambo indongozi zageze n'abarundi kuva amatora dutangurira kuyajamwo 61 amajambo zivuga usanga ari amajambo y'uguhumuriza. Labariga jambo rya kwa gasore urabijya Melchior Ndadaye nuguhumuriza. Narumvira n'ijambo rya president Nkurunziza ejo bundi mu myaka 2015 mbere umbenga 2010 bose bazavuga bati nidutorewe umugambwe twari turimwo dutorewe igihugu cose. Ugaheza ari umugabo inyuma umaze gutorwa ukerekana ko ivyo uvuze uvyemera mu kugene utwara abantu. Aramakuru tubanayize yavuga mu mutekano muke mukenyezi yazwi ku izina rya Evangeline Inamahoro yarayagandaguwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu, arashwe imuhiriwe muri zone ya Kanyosha ari mu gisagara ca Bujumbura. Abagizi banabi bataramenyekana ngo binjiye mu nzu bamurasa amasasa atari make kuko bivugwa n'abahashitse ubwa mbere. Evangeline Inamahoro akaba yagandaguwe ariko yoza umwana wiwe nawe akaba yarakomeretse. Uko tubikesha ikinyamakuru candika kubinga ngurukana bumenyi SOS Media, bw'ipolisi kimesha ko hari abaza bamaze gufatwa kumvo z'amatohoza. Tuanana makuru twabategurishira hamwe FOCODE risaba senare mpuzamakungu mpanavyaha kugira amatoza kubwicanyi ndengera butungane n'ubundi bwicanyi bwakurikiye igitero cy'igipolisi cyagize ku modoka zari zivuye ku maziko y'uwabo iburingane muri zone ya Mpanda imyaka iniraheze.
Pacifique Ninazwe arongoye ishyirahamwe Focode yemeza kwico gitero cyari kirongowe na Commissaire Desire Uwamahoro muri kino gihe ngo yaba Uwamahoro nawo barafadikanije muri ubwo bwicanyi ubutungane ntibuba komakoma kurikira Pacifique Ninazwe. Ico gitero cyarabereyemwo ububisha bwinshi cyane burimwo ivyaha nk'ivyo gufata abantu kacu bagandagura canke ivyo abantu babugwa irengero ryabo. Nagomba nibutse kuretse abantu bapfiriye muri ico gitero nyene, abandi benshi bapfuye mu nyuma kuko baza barafatwa n'imbonerakure zo muri Maramvya, zo muri Rukaramu n'izi Buringa. Muri ubwo bubisha budasanzwe hariho nk'abantu bari bakomeretse bari bagiye kwivuza mu Maramvya kuri centre de santé yitwa kwa Jonasi, aho ni kuri transversale ya 13. Abo rero imbonera kure zaringiye zibasangayo, zirabasohora, zibakura ko amapansuma bari bamaze kubashirako, zica izo mbonera kure zari zirongowe mbere no witwa Bonaventure Ntahondereye bataziragangara, akaba ari n'icegera c'umukuru w'inama mpanuza jambo ya komine Mutimbuzi. Baca babashikiriza Remeji Nzeyimana yatwara ico gihe we yatwara igipolisi mu ntara ya Bubanza. Abo bantu bo baciye bajanwa hitwa kuri Sagarukoko, kuva ico gihe nta wasuye kubabona, twibaza ko baciye banagandagurwa. Hariho kandi abandi bane bakuwe mu ivuriro ry'Iburinga ahitwa kuri centre de santé Les Amis de Buringa. Aba nabo bakuwewe n'imbonera kure zari zirongowe na Sarasieri Bahati, uyu nawe muri kino gihe akaba ari watwara zone ya Buringa. Babakuramwo bacabajana aho bita kwa Domboro, babahereza Commissaire Desire Uwamahoro. Nabo nyene batwawe kuri Sagarukoko, kuva ico gihe ntibasubiye kuboneka. Aha twonabibutsa ko Focode imaze gukora amatohoza ku bantu bashika 4 babuzwe irengero guhera kuri uwo munsi w'ico gitero. Muri abo hariho nk'umwarimu yitwa Serge Ntakarutimana yafashwe avuye kwigisha mu Rukaramu, atari muri abo bantu bari bavuye guhamba, aheza afatwa n'umukozi w'iperereza yitwa Toma yaba mu Buterere, ariko mwana wenyene n'imbonera kure. Guhera ico gihe uyu mwarimu ntiyigeze asubira kuboneka. Harimo rero n'ubundi bubishe bwinshi umuntu atondagura ngo aheze, n'abantu basanga bafashwe bariko barahunga bagafatirwa mu bito byo muri za Maramvya. Ikibabaje rero nuko ibi vyakozwe ariko akaba atamatohoza namwe ariho. Ababikoze nabo benshi muri izo mbonera kure barahawe amabanga atandukanye mu bijanye n'intwaro. Commissaire Remeji Nzeyimana na Commissaire Desire Uwamahoro bo bakaba ari intagokwa ko muri ico gihugu babandanije bakora n'ibindi vyaha. Tubandanya gusaba rero ko sentare mpuzamakungu yofata mu minwe iki kibazo c'abiciwe ngahi Buringa muri ico gihe, tugasaba ko babikoze bakurikiranwa umunsi umwe ntahe ikabakubita mu gahanga. Tubona n'amakuru twabateguriye muri zone Buterere quartier ya Mubone isanzwe irimwo ikibanza gitabwamwo imicafu yiyarara yose riva mu gisagara ca Bujumbura, irangwamwo isuku rike. Ikibanza cagenewe gutabwamwo umwanda kikaba caruzuye. Imyanda rero irasanzaye mu mabarabara ahegereye ico kibanza, eka n'impangu z'abantu, eka mbere n'ivuriro ryaho ku Buterere usanga iyo myanda ihugarije. Ni nkuru twategurana mugenzi wacu Thierry Bigirindavi. Ikibanza kijana n'umuyara mu gisagara ca Bujumbura ni kimwe rudende. Kiri muri zone ya Buterere muri quartier ya Mubone. Ushitse aho kumubone wakigwa n'umunuko, urusazi ruduma umunsi wose hamwe n'amazi y'ibizi bateze mu iyarara. Uno munsi ico kibanza cagenewe gutabwa mu iyarara caruzuye. Imidugiza ni yararo birisuka mu ibarabara n'imbere y'amazu y'abantu begereye muri iyo micungararo. Abanyagihugu baba ngaho kumubone ntibakigirayo bacira nayo bamira. Ibarabara ryinjira muri quartier yabo ntirikiboneka, ryararengewe n'iyarara. Iyo micafu yanashika no mu irembo ry'ivuriro ryaho muri quartier ya Mubone. Abanyagihugu baba ngaho baratekewe n'ubwo bwo guterwa n'ingwara ziva kw'isuku rike. Ingwara ya korera amaze kwiyinkumbaho muri zone ya Buterere. Ikibabaje gusumba vyose nuko abanyagihugu batagira n'uwo baganyira. Nta nuhirahira ngo akure ku munwa, yiyamize ku mugaragaro amakamyo agumaza gusuka imicafu imbere y'amazu yabo. Igituma sikindi nuko banye niyo miduga iza gusuka ubucafu aho ku Buterere ari bihangange mu mugambwe CNDD-FDD duri ku butegetsi. Kuri uwa gatandatu heza abanyagihugu bari barengewe n'agashavu, bumvikanye kwihereza amabarabara kugira biyamiriza izo modoka zibasukamwe ubucafu. Ariko umugambwe uri ku butegetsi waciye ubishamwe vya politiki, waciye utuma kw'inama y'imbonera
kure zaho ku buterere uzibwira ko zitohirarira ngo zitabe iyo myiyerekano kandi uwo wese yoyitabaza bamuvugutira umuti abanyamubone babonye ko ubutegetsi buciye bushiramwe imvo za politiki baciye baguma mu mpangu zabo ariko ishavu riniga urongoye zone yamubone yarigeze kugomba kugira akanyarigabo arahagarika ayo makamyo aza gusuka ubucafu mu banyagihugu arongoye ariko igipolisi nico caje kumwereka ko yuri igiti kituriga abonye ko atashoboye gufasha abamutoye yaciye akiza agatwe kiwe yimurira umuryango we muri zone Kanyoshi muri komine ya Muha urongoye igisagara ca Bujumbura yari yaremeye ku kibanza gitabwa mu bucafu giye kuguruzwa ku muzinda mu kibanza cagutse kandi kiri kure y'impangu z'abantu ariko abanyagihugu ngo ngaho kumubone bararindiye ko iyo mvugo y'umutegetsi yojana n'ingiro amaso ahera mu nzira uno munsi bakaba bari mu kangaratete bugarijwe n'imicafu n'umunuko be n'urusazi rwigwa ruradoma umunsi wose Thierry Bigirindavi arakenuye abaririmbyi ndangakaranga barasaba ko leta yogira iciterere mu kubashigikira mu bijanye n'akaranga n'imico y'u Burundi haba mu bijanye n'uburyo eka n'ibikoresho bisabwa na Christine Ndayizeye umwe mu bagize umugwi ndangakaranga intatana akaba ari we yabishikirije mu biganiro bari bashikirije abamenyesha makuru hari kuri umunsi wa gatatu tumukurikira ikintu nosaba abategetsi bo kwiyumvira mu bijanye n'akaranga nuko bobanza bagaperereza bakaraba umuntu ashobora gusubira kuvyura iki gisata abikunda avyitayeho hanyuma ntibaheze muri ya nteguro y'amafaranga ngo iyo ministeri abariyo baca baha intica ntikize kuko byararyamye kuko birababaje kandi biratubabaza twese ahubwo bari bakwiye kuyifata mu mugongo ko yaragize icifasha igihugu mu kuguma yidadira kugira ngo abana b'u Burundi bose ntibasanzarire mu yindi nyifato ariko hakaba hariho abagifashe ako karanga kugira ngo igihugu ntikibure isura n'iy'abashitsi bashitse aba rero bari bakwiye guhera kuri iyi migwi bakayifata mu mugongo hanyuma bakayironderera ibikorwa bituma abantu baheza bakagira umunoho wo kuzana ubutunzi bwo kugira ngo haboneke ikintu gifaditse cyo kugira ngo abantu bose bahurumbire gushobora kuronka ubuzi n'ibikorwa bijyanye no guteza imbere aka karanga hanyuma biratubabaza kandi rwose twivuye inyuma jewe nihereye ko kubona mu gihugu cy'u Burundi tudafise sale tudafise ikibanza nyaco cyo gushobora gukoreramo ibiteramo kurondera ahantu dushobora gukorera ibiteramo nyavyo by'ubuhinga bimeze neza aho usanga ibintu byose biteguye imbere yo gusozera n'amakuru tuje mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ngo uvuga ko washaka kugwana intambara kugire ahe abanyarwanda ubuzima abashakira kuruta ubwo bafise uno munsi ngo nta ntambara azoshobora gutsinda ivyo bikaba byavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame akaba yivugiye mu mwiherero ugira 12 witwa Unit Club Intanga Ntwara Rumuri hari mu ndwi iheze Kigali mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda tumukurikire wavuga ngo arashaka kurwanya u Rwanda kugira ngo we ahe abanyarwanda kubaho ubuzima ashaka kurusha ubwo bashaka cyangwa ubwo bafite babonye mu buryo busobanutse nk'ubwo bafite iyo ntambara ntabwo ishobora gutsindwa ntibishoboka ntabwo byabaho ntabwo bayitsinda inzira ishaka kujya iwanyu wahabujijwe iyo ntambara iroroshye gutsinda urwana intambara kubera ko yabaye mu buzima aho yashakaga kugira uburenganzira buruta ubw'abandi akagira ibyo atunze ndetse akongeraho no gutunga n'iby'abandi yihaye
ab'inda nini, ab'ibinyoma, ab'intashima. Iyo ntambara ntishobora gutsinda, ntawayitsinda. Mu bayirwanira, mu barwanira ibyo ntibashobora, nta nabuze, ntibishoboka. Inama makuru twabateguje tuyasoza kana bashimire mwese mwariko muradukurikira naho butaha.